no kuvuga leta nayo ifise obligation de poursuivre et de juger les criminels. Leta umuntu apfuye wari we wese leta itegeza kurondera uwamwishe, yaba ari umusoda yaba ari inde, uwari we wese yishe umuntu nta numwe aja hejuru y'amategeko. Iyo rero leta yase guhiga abo bantu baba bishe umuntu, ico gihe ibiri complice, icayagirizwa yuko ida protéger les droits de l'homme, kuko ifise obligation de protéger, de poursuivre et de juger. Rumva rero iyo leta idashoboye gukora ivyo bintu ntibikingiye agateka kazi na muntu. Mu bisanzwe nivyo rero nama ndiko ndabwira parke, umuntu wa mbere iyo abuze umuntu wiwe, ikintu ca mbere ukora uja muri police. Kwebwe wacu icambere ukora uja ku radio pour fausser les enquêtes. Muga ntavyo bazi, ngira ngo ntavyo tuba tuzi. Murumva iyo tuva n'ibijyana kumwe ndababwira turabaho tugeze, no kuvuga iyo ubuze umuntu wambe icambere ukora uja muri police. Twebwe hariho umuntu ejo yagiye ku rubanza ntiyagarutse, batubwira yuko yoba yatwawe n'imodoka iyi niyi ankete zitangura bavuze bati naka nashaka ari generale naka. Icambere wewe ejo warihe? Urumva ankete zitereza guca zitangura ejo warihe, byagenze gute, kugira ngo birondegwe gushikaho batora kiya niya umuntu yarapfuye cyane atapfuye, abantu bakabona yuko nabo ega namwebwe abene gihugu murafasha muri ankete, kuko barashaka kuvuga ngo barabahubishije ni murabire hajya mugatwebwe uvuga ngo kujya ari umugenzi wanje ntibamuvuge ntajemwo muri affaire. Ivyo rero byose rero ni ibintu rutegerezwa gukira. Rero nkajya senede yashije turakorana cyane. Ije wa mbere nama ndiko ndabasaba ijya commission ndabwira nti ega jewe nije nserukira iryo hanga, nije nserukira igihugu leta, nuvuga namwe nimwe murerekera leta kugira ngo ntagira abicanyi tubona muri iki gihugu. Iyo mubonye akantu rero bamuza muratubwira mwebwe, kubera mwumviriza abantu benshi murashobora kumenya kugira tugira amankete dufate. Je turakorana cyane, hagiye rero naganda kubwire serede yashe turakorana cyane, mugabo kubera ya esprit twe dufise abantu ntibarategera neza nkuko genda bitegera. Erega namwe nimwiyumvira mu mutwe wanyu basibiriyo kugira none je sindi umuntu, je murambwira abantu nti je narakize, hasigaye ko abantu bakira. Yabivuze neza ujya mutama ati umwami rumva ntacumura abari munsi yiwe, nanje muhora muvyumva bavuga ngo nazo hatambikiza aho sahashobora. Navyo muhora mu rumva gufata rero oro rero agenda babwire iyo uvuze ko igihugu cy'u Burundi ari kibi ni jewe ububwiye. Nkaca ndakubaza none wewe kutankebuye, nico gituma natazi rya telefone. Uba abantu iyo bagize ibibazo ubwo nyene nzabona ka message hari ikintu kibaye hana ncamamagara uhagaba aho hantu raba iki kintu ko ari ico, ari ivyo nsanga ari byo, hari havyo nsanga atari byo, no kumpenda barampenda kabisa bakantesha umwanya. Narumvise umugabo n'umugore bari bifitiye umugambi, umugore ashaka kwirongorerwa n'ujya mugabo, bahagira kompro kugira ngo bapfungishe uyu mugabo kugira babise bikorera ivyabo. Ni mwamukurikirana amakuru nibaza ko mwabibonye. Uwo muntu yanyandikiye message ngo umuntu w'umusoda ngo muri documentation ngo ahejeje kunyeskoro kari kumwe n'umutanzania ngo muri yoni n'inusu. None uwo muntu urazi izina giwe ngo yangu izina giwe ntaryo nzi, ngo mugareka nkurungikira ifoto yiwe. Acarandugikira ifoto, ncamamagara abajejwe abapolisi ajejwe iperereza, rondera umuntu gushika mu mutora. Barahiga masura gushika bamutora. Bamutoye basanga inosa aho hantu muyinga ntigeze aho nyorayo no guhonyorayo. Iperereza ribaratanguye, wa wundi bamubaze impera n'imperuka dusanga abo bantu bamurondeye kugira ngo bamurihe aje kugurisha wa wundi wa mugabo na wa mugore bace bibakanira. Dusanga ni komplo yari iri kwiraba. Aho rero bari bazi ko jewe bampenze, jewe canjanira nyace mfungwa ngo urumva beskorotse umuntu kubera ujya mutama yavuze ngo ndakara kabisa je sishaka kwemera urenganya mwene igihugu mbona. Nduvuga yuko rero jewe mwampaye kurongora mwebwe namwe mugoye, muragoye. Mugabo
nababwiye abarundi bariko barakira nukuri ivyo ndababwiye uburundi buriko burahinduka abarundi bariko barakira nta buryarya burimwo ntaki je ndababwiye abarundi bariko barakira ko jabo mbona bariko baja ku murongo ni benshi cyane ni benshi kare wamenga nka Karaveri nkajya ari kwiyumvira ati mbasharaza kumpa ijambo yari gushobora kuvyiyumvira mugabo jewe ndyoherwa umurundi avuga ataburyarya burimwo agashira ibintu aho tukabitorera umuti rero kuri bijya by'abapfungwa n'ubu abo bakubwira urashaka kubabwire jewe nyene bonyene avuga ati je nitwa naka warapfunzwe yitwa naka itubona irengero yiwe tubarize hanyuma tugire agete ibyo ntimugire n'ubwoba kuko nabacu abo bantu bitavye Imana nabacu tubaririra mwarumvise mvuga nti umuntu apfunzwe nashaka aba ari inkozi y'ikibintu umuntu aguma ari umuntu nico gituma umufata runtu none ntimwumvise je ndiko navuga je sinumva umuntu atari umwicanyi igituma uja kumubohera haje igihugu kiba kiriko kirahomba je nkavuga hari ikibazo mutama wowe urabe by'abafungwa nawe ntavyo wigeze uvuga ntavyo wari bwabona warabibona ntumenye ico wo bikoze jewe ni mumbarire umwana ufungirwa kuja mugasha agakurira mugasha mumbwire ivyo bintu harimwo ubuntu patano umwe yigeze ashikiriza ati ni mwige politique de gestion y'abana abavyeyi babo arabanyabicumuro jewe navuze ni none nk'umuntu w'umuvyeyi yishe umuntu none harawitaniye ko uwo mwana abaye imfuvyi none imfuvyi kiba gitabwa uwo muntu yacumuye nta muryango nta base wabo uwo mwana nta bayinarume nta banyinabo bo murera none ubu uno mu marerero y'imfuvyi emwe birambabaza uraze kubona umuntu aja kurera ubwana atagira icyo bugaburira bukicwa n'inzara ubwo bwana ugasanga bufise banyinabo ugasanga bafise base babo bayinarume biramaramaje je hari nakana je nakuye mu irerero ry'imfuvyi kagira gapfe nakwashe turagatwara duca dusanga karafise se karafise abo bavukana karafise nyinabo dusanga mu fonctionnaire nyinabo ni nawe yakajanye nyina yapfuye ahejeje kumuvyara uwo nyinabo niwe yakajanye mu irerero ry'imfuvyi ari mu fonctionnaire mwiyumvire birababaje ubuntu bwaragiye mu barundi tubugarukane basha tugarukane ubuntu mu mitima yacu iyumvire umuntu aracumuye umwana ni wacaja mu mpimba kubera iki batuvuga bati uyu muntu no mwicaje hava tumara reka tuje kumubika mugabo ujya mwana muryango yamukamwo ni murero ujya mwana ico ni wegezo kitubwira ubu nabaza ukibona ubundi ko ubona ababwiye abo mu butungane bijya politike yingere tuzofata abo bana kuko umwana gukorera mu mpimba kamara y'imyaka 15 atacumuye mbwira uwazova mu mwana bebujya murazi gituma aha tuvanga Burundi twaratevye turabwanka jewe bwa mbere nize kubera iki ushobora guta umwanya uriko wigisha abarundi gukunda Burundi ni kwisi nzima Uburundi ico gihugu conyene umwigisha gukunda igihugu ahandi mufuma mutandukana mu vya politike mu gihugu cabo ntukorako mugatwebwe ukavuma igihugu cawe itongo giwanya hari umuntu wakwigisha kuri kuna mugabo no musi igihugu ciwacu ari tongo giwacu turigisha nyingere tworikunda ko kunda igihugu tugafata umwanya aho vyerekana ko ubuntu bwacu twarabutakaje tubugarukane nico twaje ndabwira nti tutagize umutima yari akantu yavuze ujya mutama ati none jewe notaha gute kandi jewe wanyiciye nta butungane burabaho aho uhejeje kubwira abarundi bose ko atanumwe yotaha nta numwe atafise ico yosaba mu bucamanzo no munsi mu barundi bari hanze bose n'abari mu Burundi nta numwe umwe adafise ico yosaba butungane none uvuze rero abarundi bose baje hanze hanyuma duce ninda zorucaga rega nivyo bindi baravuga ngo zokuburanya gushikirahe nuvuga umenga leta y'u Burundi iri mu Bubirigi igihugu cy'u Burundi ukamengo uri muri ngo ngiye kurega Burundi mu Bubirigi nkuko ni province y'u Bubirigi
ugiye rero kuri guverinoma y'ububirigi igaba Burundi no igihugu igituma ako kantu katuvuyeko abaye uburyarya bw'indongozi gushikaho tukizunukwa igihugu turakizunukwa niko mu Kirundi no bivuga twese turumva yuko ataco kitumariye kuko igihugu ataco kikumariye aramagogwa gusa urateriye ukamenga nyene ntikibaho none ko ari twebwe twese nagira ubu twaca tuvuga tuti ko tubibohonye ubu rero twese tuje hamwe kuko ibintu by'ubutungane hajya ntimubwire ngo biroroshe jewe naragize icigwa naranditse kabisa jewe igikorwa canje cyo guheraheza amashure ya kaminuza je nta kindi nize izi ngorane z'u Burundi sanga ninjiye neza sanga mu Burundi habaye ibintu vyinshi gushikaho la victime devient bourreau devient victime vyose bica biguma rurudavayi ncamvuga none uwo curubanza yohera kugwande kuko victime il est devenu bourreau nawe bourreau est devenu victime none ubu rero twagiye imbere y'intahe duhere kuko kwande hajya ivyo nitube tuvyumvira neza duhere kuko kwande sinababwiye umuntu yashatse guhuza abantu ni muri commune Mutaho Igitega bafashe abadeplace n'abasigaye mu mihana ngo babahuze ugiye basubire kubana neza umumama umwe umupfasoni aravuga ati jewe igihe nakazoba kiri hajya sishobora gutaha kuko yonyica uwo naka bacara murondera naka wumvise wewe ni wewe atinya ati vyagenze gute nguyu ngo 93 niwe yari mubishe umugabo wanje ati wewe ubivuga ko iki nawe wa mugabo ati nivyo ati je nari ndimo ati muga nawe niyibuke kujya mugabo wiwe ari we yishe papa 72 ati jewe nabonye ndada yapfuye mbona ibiriko birababasoda baje ati ncambona ko bagira basubirira tumare kumwe bica ba papa ati jewe cavuga nti ubuho ntibagaruka kunyica je reka ndabitanje ati je niko vyangendeye rero nanje ni ncira urubanza ntunganiriza barabaza baca basanga nivyo uwo mugabo nyene niwe yishe se wa wawundi kandi ni pas de justice hacaza justice privé ico gituma kirazira ko igihugu gifitira ku kintu cyitwa ubutungane hanyuma barabahuza ati none bigenda gute buke gushikaho wa mupfaso narabona ati je koko ndumva kwa nyijeje yuko atangorane ngiye kugira rumva ntibari mu vy'imanza hanyuma mugaba carasaba ikintu kimwe nyamupfasoni ati je urabona akakana afise umukobwa ntacamaze nta nguva agira mugabo wewe arafise abana bakomeye arakomeye none jewe ninde azonsenyera udukwi ninde azomvomera amazi ko yamvomera ari urya basi nampindisha akababara uwo mupfasoni ati nampindisha akababara umugabo ati genda yakura ivyo nokuriha je no bikura ati muga ntaco ati ndafise abahungu niba kenera gusatura urukwi bazoza kugusaturira niba kenera no kuvoma bazogenda kuvoma ibidimwe bakazana si ibintu bikomeye tuzogufasha tuzofashanya ni vyacu nabana banje nabi wawe erega umuhungu atangura kuja gusatura gwa rukwi bukeye kabiri acabwira se ngo nguze kunkwera yaciye aba fiance ya wa mukobwa uno munsi aba babiri ni ba mwana uno munsi byatunganijwe n'iryo shirahamwe mi pareke iyo ico carampaye icigwa je rumva nari ndiko ndagira enquête ingene abarundi dushobora kubaka uburundi bwacu iyi justice ndiyumvira justice yobaho mu Burundi niyihe kugira abarundi bakire ko umwe wese avuga ngo yagiriza urya nawe yagiriza wewe urumva twese turagirizanya none ninda zoruca ibohero tuzorironka dukwigwamwo abarundi twese yego data wanje ubunuko twagize imana nazanye vya bindi ngo nta mwana ari icaha case ariko mu Burundi
wibaze so wawe niwe yakoze ikibi umwana bagaca bakimwagiriza. Ndabwire murazobaza Olivier Buyoya yari yaragize ubwoba bwo gutaha iwabo mu Burundi akidodomba kubera umutima w'ukunda igihugu akidodomba. Hanyuma ndabimenya candondera nimero yiwe ndamuhamagara, wewe ufise ikibazo kiye? Arambwira taha wowe umwana w'u Burundi, none ntiwewe ntuzi yuko wari waranatumye ngo papa wawe ko yohambwa mu Burundi? Sinakubwiye nti ntangorane niyitahire, umuntu wese arafise uburenganzira bwo guhambwa kwisi y'abasekuru biwe. Hanyuma ati kweri wenyene no yabimbwiye ati ndemeye bwabo ndi ko hari leta mvyeyi, ati kubona honye nunterefona. Yaratashe ndamwubahura, ashitse Bujumbura aratembera mu bagenzi, araja mu bushikiranganje baramuha ivyo yipfuza. Ndabwiye yatahanye passeport diplomatique ngo uyu ministre nga siwe nari musinye. Kubera iki akora muri organisme international, umurundi akora muri organisme international afise uburenganzira bwo kuronka passeport yo faveur ayironka, nawe akora muri BAD. Navuga yahifite uburenganzira agenda rose passeport diplomatique. Naramwakiriye ku Kirimba, ndabwira nti gitubana kwakiriye ku Kirimba niho wavukiye, ntuze wamufise nostalgie yaho wavukiye, uramutse abandi bana bahaba uno munsi. Niho namusigura nta mwana ashobora kuriha icaha case. Abantu hariho abana batuntuye gukura witwa umwana w'umumenja kubera barondeye ico bokwagiriza ujya muntu bishe, bararondera bateka tubagirize ko arabamenja n'abazobavuka ko bose bazokwamara abamenja. Ivyo bintu ntibibaho, nivyo vyica igihugu. Urazi we gukurira mu gihugu cakuvyaye ukumva yuko atari igihugu cawe, aha hose tukigirira nabi, aha hose twidodomba. Je ndavuga haze gutwara abantu bidodomba. Je ndafise mu gitombo rimwe nta kiryoshe mu gutwara abantu muzinanye, nazi no ngaha muri sare ni benshi tuzinanye. None karaveri na cyabivuga abo bantu zarya na Nyangoma namubonye, abo bose ntituzinanye. Cyaho ndaba hose mbona isura mbanze nta kintu kiryoshe rero nko kurongora narufyira ingurya. Nta kintu kiryoshe no kurongora abantu muzinanye. Mugabo jewe nuko nagize Imana nakuze nkuko abandi batakuze. Je nakubesha jewe ndababwira nti jewe imigenzi y'abarundi y'uburyarya ndankindyarya jega yemwe kwiyorobeka. Abo twabanye bose baranze ngene meze, ico nase ndakubwira sico, ico nemeye ndakubwira kandi ndakubwira nti duharire ushire ku murongo, ubonye ari vyiza turaharira ukashira ku murongo nkemera, sindi ntagondwa. Abandi bavuga ngo nitwa neva ngo ndi ntagondwa ngo sineva angle. Mugabo nagira ndabwire abarundi tubanze twemere ico gisebe tukibone neza. Abantu ntibari bazi ko bavuze ngo genocide ngo 72 ngo bararicariko bafise ubwoba. Ariko kubera iki nta mwanya twiha wo kwiga ibibazo? Ninde babwiye ko ari abatutsi bigeze bica? Nabajije yego nyereka umwami w'abatutsi yakoranije abatutsi arabapaga ngo tuje ku rugamba rwo kwica abahutu munyereke. Ubutegetsi buracaga bukagadagura abantu bagacavuga ngo n'ubwoko bwawe. Ubutegetsi burashobora kwizizira ubwoko bwa turabuhonya. Ane abatishwe muhiri wawe abana bamwe bahimbomba abandi ntubahimbomba. Abana urazi ko baca bankana na Yakobo, murazi ingene Mbabe Yozefu ingene Yakobo yamukunze akabinkundwa akaza abana bagaca bamwiruka ko bamwice. None ikosa ari wewe muvyeyi, ikosa n'abana bankanye canke ni wewe? Kubera iki none tutadoma ku rutoki nye nikosa? Narakunze abantu batanze bema batanze ibishinga ntahe baravuga ukuri témoignage. Je narakunze ndavye témoignage y'ujya yari gouverneur Bururi Nduwingoma, témoignage y'uwari musitanteri ivugizo, témoignage hari hama témoignage wumva ukumva yuko bafise umutima wo Burundi bukwiye kubakwa. Nibo bavugishije kuri ingene vyari bimeze kuvuga ngo ubwoko buwe
ahubwo muga nanje bavuga ngo sinovyemera ngo kubera ngo ncaja gukingira iyo leta bimenje oya noneho leta ntimenja hamenja indongozi abarongozi nibo bamenja nibo babi kuko leta izokwamaho nta uzoyishira uyanka uyemera izokwamaho uno munsi bagonda nka leta uzi ngo ni never ntiwaruzi ko urimwo muri leta rero indongozi zaramenje itwagirize abana bazo itwagirize abaro iyumvira none nk'umututsi atanazi nivyo yanatabaye ntuze ukaza wumva bamwagirije ngo muhutu nare umwami w'abahutu aramajaye abantu babonye hajemwe umutwa muri leta cyamvuga ntuhirahire sha wigenze nk'umutwe ukorera abatwa uhirahire ukorera abatwa uzoca utaha hakorera abarundi bose mugabo kirazira gukumira hari abantu twakumvira ikigongwe basha abatwa nuno munsi amacakubiri yabatwa aracariho nikimenyamenya umwe wese nabazi wabavuga ngo nciye hariya kubatwa ngo naciye hajya kubatwa kutavuga ngo naciye hajya kubahutu ngo naciye ngo hariya ngo mu batutse mugabatwa buguvuga ngo mu batwa bijya tuyatubikureho navyo nyere tubazane mu bigwati bakora imyuga nk'abandi iryo jambo turikureho dutegerezwa kuba umwe twese abarundi twitwa abarundi rero ntuzeye kare société civile mwame mubizi société civile ni naba volontaire baharamforo inzego z'igihugu kugira ngo batuboneraho tutabona ntibabaje kugwanya ubutegetsi société civile mu bisanzwe n'abantu b'intungane bari sage bahanura ubutegetsi bakavuga ati nabonye aha société civile ntiyagiriza société civile kebura leta irayibwira ibitagenda opposition imigambwe de opposition barabwira leta baturi kura vyonone ibintu twe ntavyo twemera ico gituma twende datinya kugirisha inama abantu bose ntitubitinya rero nkaha nimuze muvuye ngo bantumye ngo nabo nyene ndabirirwamwo nimuze musubire kubabwira ngo urumva gutambwe ntibizoshika oya jewe n'abapatira abapasitori bose ndababwira nimwe mwumva vyinshi za murambwira kugira dutore umuti ndakengurukira cyane nico gitwa ndabwira ko abarundi bahindutse ubu nza mbona umuntu ari mu mugambwe munaka ngo hewe ngo watubwiye ngo tuze turakubarira ati nabonye hana iki kintu ncamfata kandi ntumbwira ngo uri mu senere defudete yaka je ndakubwira uri inzu w'indongozi umugambwe banza ushire ku ruhande ukavuga ko ukorera umugambwe wawe uba uvyononye vyose rero muvuze yuko abantu bicwa ahubwo je umuntu abona ko umuntu yabuze umuntu wiwe ntabibwire police nawe abari complice erega muri obligation za citoyen harimo gukontribuwa kugira igihugu kigira umutekano utegerezwa ari we wese ubonye habuze umuntu uyu muntu ko rutamuheruka yagiye he bagaca biruka akabwira police nyarutsa hanyuma ukibona police rero isinziriye uzoca umenya uti iri complice kuko urashobora gusanga umuntu yiciwe mu ntara y'inaka police yo muri iyo ntara kabisi kinumira oya cubwira uri hejuru yiwe hariho ikintu cabayaha mwo bimenya yagiye gute vyagenze gute twese tugafashanya enquête ntagira umuntu ari muri société civile azosubira ubwoba hoya dushaka genda badufasha baduhanure batwereke inzira zishika ntagire rero uwovuga ngo banaka ngo hari abantu bapfuye shitse ku kibazo c'impunzi rero ariko birangyohera ashi Burundi bwarahindutse nisa ntiwumva yuko nawe uvuze uti nukuri leta niraba ukuntu yofasha izo mpunzi naho vyakaberetse kare yari HCR iza kunegosia leta ntimworeka abantu bagataha oya rero twebwe abana nabo Burundi turakeneye ko bataha ariko nagenda kubwire ntituzesubire gukorera no kubishobisho twebwe twaragize umunsi umwe hari itangazo Ecclesia Katolika yigeze gusohora baravuga ngo hariho ngo abahungutse batotezwa hanyuma tambaza mushikiranganje w'intwaro hagati ntibarakubwiye ibi bintu nabonye baba barabikubwiye amakayo barashitse acahamagara umukuru wa conference acavuga ati je ndakubwiza ukuri ati naje vyanjanye n'abajournaliste bagumye bampamagara babimbaza ati naje
ati numvise ko bimbabaje ati kuko ati nika yabaye mu Kayanza imwe gusa ati hari umwe rero muri twebwe yavuze turiko turaraba ingene impunzi zisubizwa mu zabo ngere vyagenze ati yoka ati sinaka ikomeye ati nabantu bapfa karimbi muga ko yahungutse aca yitwa ko yafashwe nabi ati nje na jewe ati samojena ati ba journalist bagumye babimbaza ati rero naho twababwiye tuti iyo mubonye ikintu amutubwira kugira tuvure n'ingoga he tunyarutse tukavuga tuti numva nkaho bariko baravuga ngo barafatwa nabi nta kintu jewe mfise kumwitwarariko nk'impunzi zihunguka ndagifise kumwitwarariko ukomeye kandi je ndafise umushikiranganje nto yo hagati nzi yuko ibazaho dugeze igihe tuvuga tuti beashe kugira ngo bashike borohewe tube turabubakira ibigwati uko ubu dushaka ko abantu bava mu myonga baje ahabona kugira ngo gutanga amazi n'amatara bizo bitworohere rego Burundi dutegeza kugira tubwubake umurundi wese aze yumve ko amerewe neza hanyuma rero nk'ivyo biriko birateba mugabo turitwararika kuraba ingene babayeho je ndakubwiye ko abahunguka no munsi kubera leta ibitaho cyane baruta abahungutse mu minsi yahera abuno munsi je ndazi ko bamerewe neza beshi kabisa uravye na pakero tour urabona yuko bitaweho ntuzeye n'abaraba déplacer hoje ndabwira wewe urashaka kuba mu déplacer mu gihugu kirimwe amahoro je nababwiye ndakunda abarundi n'ingene bagamburuka nababwiye uzi yuko uzo bashaka gutaha ubwo nyene tuzomufasha kugira ngo aronke inzu abamwe mu Kayanza nagiye mbona abantu 150 ingahe baciye ati turitahiye kuko bambajije ikibazo none wewe wova mu nzu y'amabati ugacuca kwa muri Nyakatsi ya remo ntubajije ikibazo ciza cyane ngira ndabarondera amabati nanje kandi naravye ubugwa neza bafise umwe wese yisubirira iwabo tuvuga tuti aho tuzokwaka igwati rero tuzogira uko abantu bace babana rega no kutangura kumenya no kubana abantu bakabana je muramvuga kugira ngo uburundi bwaguke tuzokwaka ama etage nivo 20 kugira ngo building ibamwe amafamiye nk'ijana kugira bigende neza none ntimwoba ko batonga ca yaguka uno munsi tugezaho abarundi bemera guteranya amatongo yabo yose tukarimira rimwe tugasoromera rimwe ivyo bintu mwari mwabibonye he muzi ngere dukunda itongo yacu kemera mugashira umutumbu kazubona mufise hectare 100 umurimo umwe abarundi bateranije ivyo bintu mwari bwabibone he ubu rero nace ndabwira nti raba rero ni nkubu yo izi nzu nazo zivuyemwo tukaja kuba kubigwate gaca dukubituruza rumwe mugaca murubamwo hamwe ku mugoroba bose bururuka baja kurima bitahira bikamera neza hirega bizoba none sinabwiye amahera hari hajya muri burya butaka bwacu bwuzuyemwo amahera umuyoro turayafise je na banke mondiale nayibwiye ntije nyimi imfashanyo mu mpumutahe nabwiye ko kandi barumiwe narademonstrate yuko atamfashanyo izofiteje imbere Burundi Burundi buzotezwa imbere n'imigambi yabwo nije rero sindabasavye imfashanyo mpumutahe je nyuma y'imyaka 5 ntabarishe je muze muca vuga ko ndumenje je ndabizi neza je bava ndabwiye nti ico namaze ukibona jewe ubunyene ndabwiye nti kandi uwo mutahe nsaba si munini je naho bompa umuriyaridu umwe w'amadolari gusa mu myaka 5 tuba twasubije kera kandi Burundi butunze hagize probleme gusa de mauvaise gestion ndakubwiye muze murabe bije yo mwaka uzingerezo ipanze niho muzobona neza yuko namenye ahari ingorane zose mu Burundi turabatunzi n'amahera dufise yonyene ni meshi gusa kubera twacengana gutya rega bari hari ico mutarabona umuntu abaye directeur general ntashaka ko na ministre amenya ibibera muri iryanzo yiwe ivyo birahari general biravye ndavuga Burundi burashaka butunze uko oya muzondabira kuri budget 2022-2023 ingene izobicapuye niho muzobona ubusuma ingene bushobora guhera mu Burundi sino none ahantu je nasanze Burundi bufise amahera daharugwa umuyoro yibere ndabahakariro kamwe none ubonye nk'ibitaro umuntu akinjira mu bitaro kubitwara bifise ideni ry'imiliyoni 160 inyuma y'imyaka 3 akaba yahejeje kuri hajya deni akafise kuri konti miliyoni 800 bwera abo bandi bayashize none si bitaro vy'Igitega none
ibitaro vy'Igitega uwahaje yahaje bifise ideni araririha mu myaka 3 yarafise kuri konti imiliyoni 800. Izo miliyoni nace mvuga extension ya hospital Igitega ubu bariko barubaka hospital Igitega extension ya none siwe bayirondere hajya tedabwi uburundi buratunze ya gusa twebwe ntitwari dufise iyo conscience umenga hariho ukunda igihugu kurusha uwundi. Oya tuje hamwe twese tugira urunani nico twanda basaba mwese atanumwe avuyemwo twese twumva igihugu cyacu tugira urunani. Wabajije nk'ikibazo kijanye n'ama ibivye impunzi vyo vyurumva ubu ikibazo twakigize gwacu vraiment ahubwo muraza muraturya kara n'ingere twobigenza erega mwe murashaka kumenya n'ama strategy ingere twokwetanira impunzi zacu murashobora mwebwe yere mukatwereka n'amahera tuzobatungisha byose noneho Burundi buratunze nta ngorane nimwe twoshobora kugira abukene dufise ujya yavuze ivy'amazu ivyo byose twasanze harimo uburiganya. Umuntu yavuga ngo bagire viabilisation akabazi yuko umudeje azoca atwara ama parcelle 10 gwiwe undi agashira haje hanyuma izagatwaye nazo agacaho ufise ugasanga jewe kubera jendi generale baca mu parcelle zibiri ntazo nkeneye ngaceja kuzigurisha ku murundi yarayikeneye iryo tongo ni ry'Uburundi nigiwe ugacuja kumugurisha ko itogo giwe murumva kwankiriza ibintu iyo ndabiravye ravuga none uwo bafunga bamara bose jeje tubavuga nti ubu dufate twese tubindereze kuko cha wiyumvira none nko mwibaza ngaho twace tugira politiki ubu twagize politike yo kubaka amazu no kuvuga ubu uzomuprenere w'inzu ntuba prenere w'iparcelle no kuvuga yuko ubu tugomba kugira tuvuze ruti tuyatubake quartier ngaha izoba ifise imeze gute ifise amaniva ngahe tugaca tuba tuti abiyandikisha kuri standing ni bande imzu izobigugwaya iyi standing ama standing anyuranye remerero regema socio hanyuma bori yandikisha uti je yandikishije kuri iyi hanyuma akabwira bati we ni nimero iyi uzoriha amahera ya imyaka ingana uko ubu niyo politiki tuzoraba umuntu arazoza gufata inzagira kabiri yarafise yindi azoyifata kwaca yigurisha numva bizoca vyanga aho hose kubera uba wabonye ko abantu uwo mutima cyandabwiye kugira ngo tuguruke bizodutwara umwanya natwe ntidushaka gucererwa uko twokwishinga turabana mu maso tuzoca rucererwa dutegerezwa kuvura dukire n'ingoga dufata urugendo nk'ugw'abantu. Ikindi no babwira ni mureme umva Abarundi bameze amababa kubera iki babonye amahoro akanya gatoyi gusa bacha batakubona ibihugu vya Tanzania, Uganda, za Uganda, nabingene bije bihugu bimeze, nabingene bimeze natwe twiruke rero tuguruke tungane navyo. Baciye nabo nyene mu nzira itumbereye. None baba vyabaye mu mwaka umwe. Twebwe rero ruca tunungwa ubu nsigaye nje ndababwira nti mwaryana mubona ntimuze musubire mwabonye ico twahomba. Kubera iki kubera ko ushaka kumera amababa mu Burundi twarigeze tugira amahoro y'imyaka 10 kuva bubaho kuva colonization itanguye nta myaka 10 twigeze tugira yagahengwe. Uno munsi rero ushaka mera nk'u Rwanda rwamaze igihe kingana cy'atakudeti baye aho habereye ivyago vya 94 bamaze imyaka ingahe Wala ushaka gucungana no Rwanda no munsi ushaka gucungana na Tanzania yibere mu mahoro kuva yikukira ngo ushaka gucungana na Tanzania oya genda utambuka kuri escalier mugani mwamushaka ko dukira n'ingogo bwa mbere dukira ha mu mitwe tubanze dukiri imitwe yacu n'imitima yacu emwe ico gihe twashaka kugenda kuri vitesse kwiye no munsi umuntu ashaka guhembwa atakoze avuga ngo je ni mu mpahantu mpembwa neza mu bufu rumba ntacamaze umuntu aratonda ku kazi saa 3 kiyumvira uti none umuntu arakomeye bane mwiyumvire umuntu w'umugabo ashobora gutonda ku kazi saa 3 uwo muntu abakomeye jewe ntonda 12 n'inusu cemba ndi mu biro none hari cyo bandusha ku mubiri wanje kandi jewe mpora ndababaza none jewe ko atanu wunkontorora nkaba nzinduka mwebwe muzi ko ndabakontora mukanga none aho murakomeye mu mitwe uyumvire baba barabona uri hejuru yabo je uri hejuru yaje ni Imana gusa
Imana nayo ntihaniraho irakureka ukishira ukiza reka zogutegerera ahantu hamwe. Mugabo je ndayitinya ndavuga nti je ntatunganirije abene gihugu naragijwe. Imana izonkubita ikofe kuko ngo uri hagufi ni wakubitwa inkoni nyinshi. Barabivuga inka iri hagufi ya shefu ibaze inka zitariko ziravasa hari imbere hakubitwa inyuma ntuze kandi zayitagiriye iri kumwe n'umukuru niko bitwa nyinshi. Urumva rero twebwe abarundi tubanze dukire ngaha mu mutwe, ibindi bibazo vyose nubusa. Je ndabwiza ukuri ibibazo byose hamufise byose nubusa. Hano ni bibazo bwese mufise byose ndabibona nk'ubusa. None mwese ntimuzi ubwenge nk'ubwo nzi bihinyisho. Rero mugabo hari hica navuze na bantuze uzocugira ubwire n'amambasade yose yacu kujya ba guverineri bariko barakora mu Burundi bumviriza ibibazo babigire, kuko je ngomba kugira igitabo c'ingorane hanyuma nje ngira ikindi cinyisho. Niho bizokunda, niho bizokunda. None nimwimvire harigiye mpanga icigwa shobora gutanga icigwa kuva saa 3 gushika saa 9 ntaraheze, kubera mba nzi ko ntazogaruka muri iyo ntara vuba, nzobanza kuzunguruka mu zindi nshaka kugenda ndavyigishije umunsi umwe. Nuvuga ni bibazo gusa, ntuzokumva jewe ndiko mvuga ibintu vyiza ndakubwira nti bijya niyami ndabishize mu mufuko ubu ngira natake bibi. Kandi nivyo wishinze ugasamazwa n'ivyiza hariho ibibi hajya ibibi uzosanga vyakugaranya. Ico gituma jewe nsiganwa ni vyaha. Je murambwira abantu none nkobo bashaka kuvuga ngo Burundi ngo nkobo ngo mwenga hamuratekanye. Je ndabwije ukuri ntimwaba mvuga ngo hamurafise umutekano mu gihe ukibona mugenza umwinuba amutekano ufise urafise umwasi impande yawe. None wocu uvuga ngo ufise amahoro gute? Kugira ngo ugira amahoro banza ufate kujya mugenzawe ashobora kuba ami guherejo, hanyuma nawe nyene kandi yiyumvira uko nyene. Hari ivyo navuze je ibintu by'ibiganiro nasomye ibitabo byinshi bijanye n'amanegociation. Navuze nti umurundi kugira kire ategerezwa kuzoja mu biganiro n'umurundi nyene wenyene. Hariho wewe uno munsi hagacaba na wewe ushaka kuba wejo. Uwo rero genda wicare umwe wese arondera inyungu ziwe. Je ndafise inyungu kuguma ukundi ugaca utsimba tarakuri izo nyungu zawe. Wa murundi nawe mushasha ukabona ibyo nawe inyungu ziwe tuteranye izo nyungu utumuhuza nende ababerijera babiri bahuye hateza ko umuhuza ni wewe nyene. Umva hariho umurundi uno munsi umurundi gito uno munsi hariho umurundi mwiza dushaka kurema jewe nyene jewe na jewe shaka kurema umurundi yitwa jewe atari gito. None abo babiri bariko baragwana umuhuza ni jewe nyene. Umuhuza rero uyumviriza impande zose akazarahanura uyu ni kagatima mpanuro mugendana ka conscience, kuko kubona warize ntugire conscience ni bibi cyane. Rero ucufata ugahanura wewe nyene uti nkwiye kurema umurundi ameze uko. Twese rero twobikora uko naho 30% ari wonyene bobikora uburundi bwabukiza. Ntangura wiyumvire yuko ayo mabwa twaciyemwo si wewe wayazanye, arafise aho yavuye. None ucuba victime uzuca wama wewe uri victime yayo mabwa wewe utaremye, kuko ugendana n'umuntu we muguma mu Rwanda muri iyo conscience yawe. Irifo rero ko twivura bigende neza. Hanyuma rero ujya winzu murumva politike ihari niyo ijanye n'ingene tuzotunganya uburaro bw'abantu. Ruguru no kubaka kubigwati Uburundi ni butoyi baca nasanze twishinze twubaka kujya twahora tuzobwubaka bwose duce tuburaho turima duce dupfa. No dutegerezwa kwegerana twubake tuja mu kirere kugira haguke. Na ruguru rero hajya ku mabarabara duca twubaka dutondesheje hajya ku mabarabara ica byoroha byose. Ibyo rero niyo politike dorojema. Hanyuma rero hariho wabajije ikibazo
avuga ati gushikirwa ambasaderi mwumvise ivyo namubwiye mu bisanzwe amategeko abambasaderi bose bafise reka ndabivuge kuko mpanza ndafata indongozi n'abene gihugu kugira nze ndababwira ivyo amategeko natanze umwambasaderi wese ubu agiye hanze ndamutekerera ijambo ugiye guserukira Burundi kugira ngo bugire ico bwungukira muri ico gihugu giyemo ku mwaka turakontorora duca turaba wakoze iki muri umwaka wimbuye iki muri mission twaguhaye ndamubwira ubwa mbere abarundi bose bariyo umenye ko ari gwawe aha abarundi bari mu Bubirigi mumenye ko ari ambassadeur niwe ndongozi wabo aho no kuvuga yuko ategerezwa kuguma abumviriza muri ambassade ni wanyu ateza kuguma tunganya ingene abumviriza dusanze abarundi atacu bariko baraterera ni ambassade mbi none ninde abamobilije ko nzi ko muri beza mwese ivyo bibazo byose bufise byo kuza kubaka mu Burundi ambassadeur ni wababizana igihe rero mugira ibibazo seke ataco aba yakoze muri ambassade rero ni wanyu mugize ibibazo atabikoze nta kibazo ndashimye ujya mutama je bwa mbere akinyandikira nari nzi ko ari Veniste niyo ngabo mu athlete ni wewe ni Veniste ni wewe ntituzinanye aho rinda guca kure hariho Veniste rero umu athlete aba mu Butaliyano menga ari mu Butaliyano hanyuma rero mu nyuma waranyibwiye ndakumva no kuvuga yuko birashoboka umwe wese akanshikira mugabo ntivyari bihimbaye kubona ari jewe nzoja gutora ibibazo byo mu Bubirigi hariho ambasaderi yaserukira nari nitumiye ivyumvikana abari wavyikorera ku mutwe haranyumva we wari ngaha mushikiranganje nawe aranyumva hanyuma ikigira kabiri iyo tubonye atamwimbo w'imigenderanire ico gihugu gishobora kuba tudahuje ivyiyumviro canke abakora muri ambassade aribo bigaba aho hose tuzovyiga none igihugu mudahuje nakaye kamaro ko ufata amahera y'igihugu ukaguma yatanga yo guhemba abari muri ambassade kuri hamazu ataki ntuzopfa hakuye urumva uco hitamwe kugara ari bigaba naho ba ambassadeur ari bigaba babo muri ambassade tubakurayo vyabindi nababwira ibinebwe abantu bataco bashoboye tuca tubakurayo tukazana abandi umwaka ku mwaka rero ubu abambasaderi bose bazoza gutanga raporo diaspora ibayeho gute nagirishije inamizi ngibi byo bamaze gukora abarundi bameze uko biriko bigenda uko aho tukagira tuti imigenderanire ni gute aba investisseur bamaze kuza mu Burundi ni gute ku buryo rero duca dusanga twese rusenyera ku mugozi umwe nashimye muri Amerika hariho project turiko turakora abarundi umurundi w'imvukira niwe yayikoze arayikurikirana neza gushikaho abo ba investisseur bagiye kuza mu Burundi basanga twaritunganije bashika bakigwa ari guhera heza no muri ambassade harabereye amanama n'aba investisseur hirga muri ambassade niho bibera vyose akaza kuza dossier tuyizi ashika gusa duca dukora nkuwo ari muri Amerika aradufashije cyane nico turacembwira aba ambassadeur nkubu urashobora kuba ngaha hariho umu expert muri ibi umu Barundi iyo ubonye umu investisseur urashobora guca umuhamagara ugahamagara na wa Murundi akaza kumviriza amenye ko ari uwo muntu ari seriye rega ari nabaza bita aba investisseur vuga baje kugira utunyanga birabaho urumva rero ni vyiza ko namwebwe mufasha ambassade kugira irondere aba investisseur baza mu gihugu baza n'imitahe yabo navyo nyene ni ibintu turiko turakorerako kugira ngo bize bitworohere rero ujya wa fondation nayo nagenda kubwire fondation no mu Burundi barariha n'abari mu Burundi wewe yizanye yikuye hanze ni wewe utori abavuze ngo mu madevize none si nyamahanga wayo marundi wayakuye he ko wibera erega ajya amadevize turayakeneye none ntitwemoro tigitoro kubera ko ushaka kuza gukura amarundi mu Bubirigi kubera ko aha mu Bubirigi nta marundi ariyo zanajya mukoresha kugira tuyaguze igitoro
oya gusa akantu katangyoheye nukumva yuko watunganije ibikorwa abandi ayandi ambasade akaza ambasade y'iwacu ntize wayitumiye urumva yuko ivyo nivyo bindi babwiye uwo mu ambasade ntimugira azokoroherwa kuko urumva ku mwaka tuzoza turumviriza abantu ingene vyifashe ngango ngaho yavyumvise hanyuma bijya mwavuze vy'amayede amayede ari ubwoko bwishi hari umuntu avuga ngo je naregeranije imfashanyo ngo nko magara y'abantu akayizana agaca yishira umuntu afise hôpital privé adandaza none twaca twezonera rega muga nimumenye mbe ikora ubwo murazi carico hariho abantu bavuze urumva ngo dukura ko amakori ngo rega ngo amakori ngo araturemera yego naje ntimuzosubira kumbona nzoca ngenda nicare muhira none igitoro nzogikurahe cyo kugenda nzokurahe nawe ntuzosubira kumbona mu ijambo rimwe abakozi ba leta ntibazosubira guhembwa rega amataxe niyahemba abakozi ba leta amakori n'amataxe none uvuze ngo twikure ko amakori n'amataxe kandi je ntwenga navuze nti nkajya nkubu nova ku radio ni amakori n'amataxe birahagaze mu Burundi abantu bakoma amashi aho boce babaza bati none tuzobaho gute musayo cyabaza tuzobaho gute hari ikintu kimwe nzi yuko abarundi bose bakoma amashi nabwiye nti ubu nyene novuga yuko mu Burundi uzohembwa amahera make azohembwa miliyoni 5 uwo munsi boja mu kabare boryoherwa muga ntibamenye ko igihugu mpejeje gwitabatanga kubera ni ya nosiyo y'igihugu ni kijya rero batarumva leta igihugu dutegereza kuza turumva kubera je nabwiye ko kora amahera uragenda ukabikora ibipapuro bijya n'ibipapuro gusa no kwemprima ugacuzana ugacudisiribiho ugiye kugura igitunguru ugacujana miliyoni 20 kugura igitunguru bica bikuryohera ariko no munsi abantu bavanga ifaranga ry'u Burundi ntiryagaciro ndabwira nti muri bijoje ifaranga ry'u Burundi niyo rya mbere rifise agaciro sinabwiye $1 rigura ibiro bingahe vy'ibiraya gusa ingorane dufise ntituzi guha agaciro ivyo twiyimburira mu gihugu cacu niyo ngorane gusa ico rero naco tuzoza turaciga kugira dushore ibintu vyacu hanze tuzane amadolari sino Uburundi je ndavuga nti be murazi Union Européenne déclaré murazi ko idolari ryarakorotse turibona gutya iyumvire ryahora ku bihumbi 3,800 navuye Bujumbura rigeze ku bihumbi 2,900 iyumvire buraka kaya gatoyi gusa igihe tazini yavuga yuko ihagaritse ibihano abantu banyamitahe bazanye amahera umuyoro hajya rero tuza turivugisha ahubwo turakomeye bijya bintu byabaye kugira Imana iturabe ko twebwe abarundi dushobora kubaho tugurukana amababa yacu ijya twari turi muri test none test yaheze ubu rero tutangure nico itwanda basaba kuba ini duhinduke mu mitwe twaki igihugu cyacu umutahe Imana yarawuduhaye uruzuye abantu n'incabwenge abarundi n'incabwenge zikomeye duteke umutwe uko turawufise Imana yarawuduhaye ikiduha n'ubutare none Suisse burya turusha itunga aha twova hasi cyeko ariyo nama ntanga kwa karore twebwe turatunze twebwe nkoza mubona twagurutse mugabo kubera bwabo begito